Luka 11 umurongo w'icenda. Uwa mbere yanyemereye gufata aho hantu ninde? Duza ukuboko. Okay. Nadia uransomera Luka 11 umurongo w'icenda. Hama uwunda ndabire Itanguriro 26-22. Umukozi w'Imana Jean twagendanye nawe andabire 26-22. Itanguriro. Hamuunda ndabiri Imigani 25 ku murongo wa 2. Imigani 25 umurongo wa 2. Papa mtumishi ofisi Kirundi ndabira Proverbe 25. Imigani 25 umurongo wa 2 gusa. Hamuunda asozerera ahantu mu Banyefeso igice ca mbere ku murongo wa 18 na 19. Abanyefeso igice ca mbere 18 19. Ninda nyemereye ninda nkundiye kumfasha Lorita, merci beaucoup. Ahandi hanyuma ndahisomera jewe. Hatangure rero Luka 11 umurongo w'icenda. Nanje ndababwire musabe muzohabwa, saba muzohabwa, murondere muzoronka, rondera muzoronka, muramutse muzokugururirwa, ramutsa muzokugururirwa. Amen. Uwunda kurikira nabwiye Tanguriro 26-22. Ninda hari urahari Jean duzijwe cyane nta kibazo. Okay. Ego 26-22. Handitswe ngo avayo arunguruza yimbisha irindi riba iryo ryo ntibashobora kuritatira acaryita Rehoboth. aravuga ati noneho uhoraho adushize ahiyaguye tuzogwirira mu gihugu. Ndabasavye iri ni ijambo ry'umutima mufise muri Oasis, ariko ngomba ndabasabe nk'umwazanye message hano, kuko sinza kwateba cyane aho hantu. Ivyo mvuga nza kubivugira mu mutima w'ijambo umuvyeyi yatangaje ry'uyu mwaka, ariko ndakene ko musurinya kuri Bibiliya zanyu aha hantu havuga ngo tuzogwirira muri iki gihugu. Mugasurinya ku kantu, surinya ku kantu karakomeye cyane. Naho bundi Rehoboth benshi barayibamo, mugakugwira n'ikindi. Usurinya ku kantu mugasurinya. Sawa, murakoze cyane. Hama uwundi nabwiye Imigani 25:2 havuga ngo iki? Imana n'inkomezi nyinshi umuntu agirika. Okay. Imana guhisha ikintu. Imana guhisha ikintu ni icubahiro cayo. Ariko abami bo guserangura ikintu nico cubahiro cayo. Abanyefeso 1:18-19. Handitswe ngo urakoze cyane ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo. Kugira ngo mumenye itonde mami, itonde mukobwa wanje. Subiramwo, amaso y'imitima yanyu agire gute? Yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo. Ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo. Mumenye n'itunga ry'ubwiza muce mumenya n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise heritage ifise mubera, apana mu bantu batuyisi, ifise mubera. Muce mumenya n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza mu banyagihugu. Hehe, muri twebwe buhebuje abagize gute? Murakoze cyane. Gusubira mu vyagezwe niho ndangirije 8 ku murongo wa 18. Gusubira mu vyagezwe 8:18 muhagene niho nsozereye. Hama ndagenda ndacaho hantu nintaheza ntaca, ariko ndumva ikirere cyugurutse uko biri kose mpemu yera arakuvugisha. 18 reka ndahasome. Wahageze naho? Good. Namba wahageze mfasha.
ariko muzokwibuke uhoraho imana yanyu muzokwibuke uhoraho imana yanyu kuko ariwe azobahesha ubuhizi niwe azobahesha ubuhizi. abafise bibiliya zitari izi nshasha bakosoye barazikosoye bagiye barakosora amajambo amwe ariko menshi arasa amajambo yaraguye murabizi. abafise ya kera havuga ngo niwe azobaha ubutore mugabo ubutore nibwo buhizi. ayo majambo yose araremereye mwibuke ndesubiramwo kuko ariwe azoba ariko muzokwibuke uhoraho imana yanyu muzokwame mwibuka uhoraho imana yanyu kuko ariwe azobaha ubuhizi niwe azobaha ubuhizi bwo kuronka ubutunzi kugira ngo kurikiranira ijambo ashitse isezerano yasezeranye arahira basogokuruza banyu nk'uko biri uyu munsi itariki zingahe 11 nk'uko biri uyu munsi itariki 11. nagomba ndababwire hari ijambo Pawulo yabwiye abagalatiya arababwira ngo ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo isezerano nubwo ryoteba igihe kinini cyane nta cagezwe na kimwe gishobora kuza mu nyuma ngo irisimbure. mu bisanzwe isezerano ni ikintu duhabwa kidasimburwa. iyo umuntu ari mu isezerano Dawidi yaravuze ngo ni koko ntawe kwizeye azokogwa n'isoni kiretse uva mu isezerano ata mpamvu niwe azomaramara. iyo wikuye mu isezerano ushobora kumaramara ariko iyo urigumyemo isezerano ry'Imana iriherekeza imyaka 1000. iyo bariko baravuga rero isezerano automatically je nawe ca tugenda ku mugabo yitwa Aburahamu kuko Aburahamu Imana ntiyamuhamagaye mu gihe cy'ivyagezwe yamuhamagaye mu gihe cy'isezerano. aha rero ni naho hantu akenshi twama twibesha n'abandi badufasha kuvuga ubutumwa tuvyibeshaho bakavuga ngo urumva ngo gutanga ikigira 10 ngo gukora ibiki ngo nivyagezwe. ikigira 10 si cagezwe kuko ikigira 10 nticaje mu gihe cya Mose. ikigira 10 caje mu gihe cy'isezerano. ikigira 10 ntabwo ari cagezwe. ikigira 10 ni isezerano. mu isezerano niho hatanzwe ikigira 10. aho Aburahamu yafashe ikigira 10 cyo mu kintu cyose cy'iminyago yanyaze akagishikanira umugabo yitwa Melkisedeki. abantu rero banihenda ngo Melkisedeki nawe ni isezerano rya kera. urumva mu isezerano risha ngo nta kigira 10 ngo vyari vyagezwe mu isezerano rya kera. Bibiliya ivuga ngo Kristo yaje mu buryo bwa Melkisedeki. Melkisedeki ntagira papa ntagira mama. iyo bavuga Melkisedeki bavuga ngo ni umwami w'i Salemu. Salemu bisobanura umwami w'amahoro. none umwami w'amahoro ninde? ndababaza umwami w'amahoro ninde? Kristo mu gihe yaje mu buryo bwa Melkisedeki. bwira mugenzi wawe atahubwo mu isezerano rishasha siho ntugatange yendiziyeme utanga yarushirije kuko mu isezerano kigira 10 gihabwa Kristo. ndagahejeje kugasurinye ndagahejeje. reka tugende mu bindi. Yesu nashimwe. dime iremewe. bwira mugenzi wawe ati dime iremewe. ni wayimana ariko ni igitangaza. ariko muriko muratekereza umuntu arasohora amafaranga agaronka amafaranga sinzi gituma mwemu yarambwiye kuvuga kana erega mwakuze gasanga umuntu afise amafaranga kayanda yashire ngaha ya make. umuntu ashobora kuronka amafaranga akaronka amafaranga 50,000 bakamubwira ati mu 50,000 tanga ikigira 10. ikigira 10 mu 50,000 nanga 5,000 akakubwira ngo sindavyumva ngo ico kigira 10 sindacumva. hagera umwanya w'amashikana agatanga 20. wanka gutanga mu rutonde rwa makeya ikayakwiba.
mumaze kubona namambwira ishengero nkabibwira nti ngibi ibintu bibiri vyankwa mu nzu y'Imana bikankwa no hanze y'inzu y'Imana. Ibintu bibiri bikomeye cyane. Ikintu cyitwa umubatizo na endiziyeme vyankwa indani bikankwa no hanze. Kuko iyo twe tugiye hanze abo duhurana nguri pastor ngura yarembeje. Uravyumva? Ihigira ati ntibashobora kuvuga amashikano bavuga ihigira 10. Kandi ugiye kuraba ihigira 10 n'amafaranga make cyane mu mafaranga mutanga mu nzu y'Imana. Mwiriwe? Bwira mugeza atakaraga hejeje nako. Yesu nashimwe. Ubaze kumva umuntu ashobora kuboha kumva ntiyosohora ibihumbi 5. Abantu biyumvira ngo ni ibintu biri normale, ntabwo biri normale na gatoya. Iyo mpemu ntikeneye yuko ijuru ryugurwa ku buzima bwawe. Kuko ikigira 10 ni ikintu gituma ijuru ryugurwa ku buzima bwawe. Ikigira 10 ni ikintu gituma data igukubitira ikintu cyitwa ururyi. Satani aragushiramwe amakode ntugitange kugira ngo ururyi rwo kwa muganga rukirye, ururyi ubugwara budahera. Mugabo iyo utanze endiziyeme igukubitira ururyi. Iyo bavuze gukubitira ururyi ibirikira gukubitira ikintu cyose gishobora kuza kuderanja amafinanse yawe. Yesu nashimwe. Atatuhereye ku mafaranga. Bwira mugeza ati tutavuze ifaranga nta butumwa bwiza. Erega reka manuke. Faranga rirakomeye. Bwira mugeza ati noti rirakomeye. Reka tuvuge ubutumwa. Ifaranga n'ubutumwa bwiza bukomeye cyane. Mukwiye kubimenya. Muravyiyankisha tuzoryesha pagute. Tugenda kuba mwishamba. Mwambwira abantu bavuze ngo twumva tutakene kuba mwisi bacagenda kuba mu biti. Muri reve ya mbere ngo bakene kuba mu biti. Iminsi 3 barakorotse kubera inzara. Ntibishoboka utegeza kuba kwisuga kandagira ukarondera inoti. Yesu naje. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ngomba rembaganiriza iri jambo mujumvirize. Isezerano ni ikintu gikomeye. Imana niyo izoduhereza ubutore, niyo izoduhereza ubuhizi buturonkesha ubutunzi. Ndashaka iki kintu mumaze mucumve. Oasis, umuryango wa Oasis mwiza. Bana mukwije imyaka 12. Nagomba ndabatangariza kwira ijambo rya Rehoboth. Rehoboth ntibamwe abanebwe. Ico kwanza ugisurinye. Rehoboth ntibishoboka kwibamwo abazayifu abanyantege nke. Rehoboth bamwe abahisi. Rehoboth bamwe abantu batarambigwa. Rehoboth bamwe abantu bafise objectif. Rehoboth bamwe abantu bumva bakumvira icyo Imana yavuze. Rehoboth nta munyantege nke yigera yicara muri Rehoboth. Nta ubaho. Ni jambo riryoshe ahiyaguye. Ndazi ko umunsi papa ritangaje ibigeregere byari byinshi. Tinda na panukiwa na acte prophétique zarabaye. Tinda vyaguye ndabisugumye. Usugumye iki? Rehoboth n'umwanya wo kwiyumvira ugahindura strategy ukiga umwaka wa 2020 ingene vyagenze ukavuga ngo ijuru ritangaje Rehoboth. Rehoboth n'umwaka wo kwimba mariba, n'umwaka wo kuva mu iriba ukagenda mu mariba. Ngiyo Rehoboth. Yesu nahabwa icubahiro. Hama ngira ndababwira ikintu gikomeye cyane. Munyumvirize. Mu bisanzwe reka ndabivuge mu bidasanzwe. Mu bidasanzwe. Iki kintu ndakibabwiye Imana ihabwa icubahiro ko ntariko ndakibwira abakristo ba ruguru. Hariya mu misozi kuko narahigishije cyane. Kuko hariya hari ibintu udashobora kubabwira. Naje ndafise ishengero riri ahantu mugabo sishobora. Hari ibintu ntashobora kubigishayo. Ndabavyura nkabumvisha, ndababwira kuvyerekeye uburimyi, nkababwira ingene yoduza umwimbu. Hariya ashobora kubabwira ngo urabona ngo gura alimentation. Biragoye, hari ikibanza utavuga mu alimentation. Sukuri murantwenze cyangwa biratahuriza. Hari ibintu udashobora gutwara abakuraba gutya. Batavyumva ati ugurura supermarché aturumva gira ikintu agura ikintu umubwira bivanye n'ubuntu ahagazemo.
akababwira ati murabarimyi mukoresha amaboko, kurayo ubunebwe ni murime, udufaranga uronse umenye ingene wekonomiza kugira ngo harya hantu uri kurarimira habe hanini, ejo ugura irindi tongo urabe ingene wogurira ku mubanyi. Nubwo butumwa tubabwira ko hagukirwa. Mugabo mwebwe abo mu gisagara, vuga ngo mu gisagara. Mu gisagara dutegezwa kuvuga, sishaka kubabwira ivyo kurima nubwo navyo bikenewe. Naya mavuta nayo ni muhagararemo, mugende murime. Mumaze kumva nyene icubahira guma vuga kurima. Amavuta umweru uvi bukuru gakwira hose. Ubu ni kuvuga ngo umuntu yinjira mu mwimbu, mu bintu vy'umwimbu uyu mwaka aratera imbere. Kuko bishop mukuru w'iki gihugu si twebwe, bishop mukuru ni Varisito. Jewe ndabatumira ejo muze gusenga. Varisito ashobora kuja kuri televiziyo umwanya nakavuga ngo ejo abarundi n'abarundi kazi mwese mugume mu mazu. Uwusohotse baramuha igiti. None hagati ya jewe nawe ninde bishop mukuru? Hamwe n'itangazo nabatangarije mu nyandikira ati daddy urumva wabyumvise mbega ati numvise ryama kandi duvise ishengero. Yesu nashimwe cyane. Muriko muranyumva? Ni kuvuga ngo nyene icubahiro umukuru w'igihugu atangaje ikintu mukaguma mwumva gisubiramo kigenderemo ucugira amavuta yacu ni sawa. Mugabo ngira ndababwira iki kintu rero, shengero mwebwe mutegeza kunyumva n'ingoga kuko mu gisagara tuna majukumu mingi sana. Dufise ibintu bitiremereye vyinshi, tugwana n'ibintu vyinshi. Burya mu province 18 yose abadayimoni bakorerayo bose bataha mu gisagara. Ahanye harare Yesu nashimwe. Bwira mugenzi wati aha mu gisagara nimba ubona uryo ugatwara imodoka duzi ibiganza uhereza Imana icubahiro. Harakomeye kuhatungira ni Yesu wenyene, kuhagurirwamo ni Yesu wenyene. Nico gituma bidakunda ko nsubira ruguru, ntibishoboka. Byari byarase mumpere Yesu icubahiro banezerewe. Haleluya! Ndashaka munyumvirize rero ico ngomba kubabwira n'igiki rero. Mwaba Kristo mwe, mwabana b'Imana muri ngaha, mukuye kubimenya yuko kizira kikaziririzwa, yuko umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri, yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe, abaho ubuzima bw'ubukene. Kirazira kikaziririzwa. Bwira mugenzi wati ni kizira. Aka kantu mukumve cyane, ntibishoboka. Mu Mana niho honyene duhabwa ubuhizi, apana buturonkesha kuvuga ubutumwa cyane. Niho honyene turonka ubuhizi, apana budushoboza gusabana imisi yose, buduhereza gutunga. Gutunga bene data ni kamere k'Imana. Gutunga ni kamere k'Imana. Mutama yagenze imyaka 3 n'amezi 6 yigisha abantu, mugabo ibintu bigoranye mu nzira. Akabwira ba Petero ati genda hariyo banke mu kiyaga utori no turi hikori. Niwe wenyine afise konte, agagira konte no mu kiyaga. Niwe muntu yakoreye Imana ata stress afise. Nta stress yari afise kandi abayeho ubuzima umenga buraciriritse. Niwe wenyine yahura n'umuntu anyunyutsa akaboga akamushira kw'inyama, kandi ari umuntu arara ku misozi. Niwe wenyene yashobora kubwira procureur general ati we nta bubasha umfiseko, ati hago wakunzaniye. Procureur akajugumira, aheje kumubwira ngo mvise ubasha ko kukwica no kugukiza. Akamubwira ati ntabwo ugira, nije nemeye kwitanga. Niwe wenyene abasoda bamusanze i Getsemane barabaza ngo Yesu w'i Nazareti ari he, ababwira ngo ndi hano, bagenza imigongo bikubita hasi. Niwe wenyene adomina ahantu hose. Mubisa kameka sopra hadeka levo sabia. Nagomba ndababwire ngo Kristo uvuze Kristo tuvuze plenitude, tuvuze fullness, tuvuze umwuzuzo. Niwe wenyene yuzuye.
ngira ndababwira iki kintu. Gutunga ni nkenegwa cyane. Nimutunge mutunganirwa. Ronka inoti. Ibi mwivugisha ngo tuvuge ubutumwa ata noti ufise nta butumwa. Ubu nutumwe ikirato kigondamye bamanza erega mwe murafite inata. Imana ijana n'igihe. Iki gihe ni kugira ngo bakumvirize amanza kuraba. Ivyo babwira bamanze kuraba guhera ku kirenge. Ambo ati we tubwire ni sawa. Ati we tubwire turabona ko ntituza yufise muga turavye. Mbona uri kuravayo. Nubundi avuga ati sha niguhereko. Niguhereko wewe ivyo ubazo bireke. Yesu nashimwe cyane. Ibi bintu ntimubikinishe. Ba Petero, my God, ba Petero bagendanye na Yesu amubwira ati tuko sambamba mzee. Mimi sisi na wewe ni sambamba. Petero wewe alikuwa kimbere sana. Petero ibintu byose yabayishize imbere. Timuze usiende mimi niko para. Timuze bamubwiye bati ko twahevye zose none muze ivyo bintu byo kuvuga inkoko ngo irabika oya jewe vraiment barakuma. Mugabo umunsi bamufasha gutegetse mana. Barya bose waraba noro yaciye noro side kandi bafise amavuta bafise n'ijambo. Mugabo kubera mu mufuka atari kintu cyari kiriyo. N'amavuta n'ijambo ntabwo mu nyumva. Mbe wobuze umuntu yakuye Yesu ku musaraba. Mbarizo muri kubati woba wibuka wakuye Yesu ku musaraba. Ntibishoboka nta wundi yari kumukurayo. Nta wundi yari kumumanura. Hategeza kuza umuntu y'influence. Umuntu afise capacité. Umuntu afise note. Niwe yagiye abona na procureur general amubwira ati muze umwami wanje kandi Yesu yarabimenya aravuga ati uyu mwigisha wanje wo mwibanga. Hamwe nto mufatisha urugendo rwihuta. Ntabemerera ko bamfata. Bamufasha dahari. Nta muntu yanyumvise. Mwanyumvise ikintu navuze. Ariko anniversaire imyaka 12 mwanyumvise gabasha. Erega naje kubwira mwebwe. Abanje bo baramenyere nubwo ntamenyerwa. Yesu nashimwe cyane. Ntibishoboka. Hategezwa kuza umunyamafaranga. Ba Petero bariko rarabira kure ngo renga ndenguke muze. Utowe kicho bapige. Kubera iki? Power ya kiroho ni sawa. Power ya mafuta ni sawa. Power ya mvuko zero. Basta kimbia tu. Cyo gituma Yesu yavuze ngo uzonkorera data ntazomushimira azomuha icubahiro. Ukorera Imana ahabwa icubahiro. Nta muntu yanyumvise. Ukorera Kristo ahabwa icubahiro. Na Yesu ubwiwe arabizi ko hano musizwa dukeneye icubahiro. Kama una kitu uko zero. Mwiriwe. Yesu nashimwe. Muruko buranyumva. Ni munyumvirize rero. Rehoboth aya majambo yose ndikunda yavuga kubera iki? Muri Rehoboth izi 12 mwa ziri imbere yanyu. Umviriza. Izi 12 mwa ziri imbere yanyu. Iruka inyuma y'inoti usenga urondera inoti. Mu bisanzwe muri Rehoboth ni umwaka w'amavuta y'amaparcelle. Nta muntu yanyumvise. Rehoboth ni umwaka w'amavuta ibibanza. Yesu nahabwa icubahiro. Erega ikibazo ntabwo kiri kuri uyu mugabo. Uyu mugabo arakwiriye. Uyu mugabo arahagije. Uyu mugabo message yiwe afise ya Rehoboth nuko ejo mu bana biwe cyangwa mu bakozi biwe bazogaruka kumubwira ngo hari irindi riba ridudubije amazi. Niyo message ahabwa. Isaka ahabwa message ko habonetse irindi riba. Reka mabwira ikintu kimwe, hari ibintu vyemera bigahamagara ibindi. Nta muntu yanyumvise. Hari kibanza Imana iguhagarikamwo yamara kugishikanamwo. Namye nitegereje Messi yafashe umupira wa basket gutya agira gutya uburinji iyo vyemeye
nubwo ugenda muri domaine itari gwawe ivyo ugize byose bicamwo. Yesu nashimwe. Iyo bitaremerana ubwira mugenzi bati Mose yase kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo amaze gukura. Hari ibintu bitemera ugira umwana amaze gukura. Mwiriwe namahoro mbe nyuma muranyumva nahariya kwibarabara iruka ku note uyu mwaka raporo ya December, raporo tuzotanga ro 30 dushima Imana hano ni raporo yo kwerekana ivy'Imana yakoze muri Rehoboth. Ntibibaho ku mwaka ugurengana gutyo kuko iyavugishije umusavyi wayo ntibesha, ntabwo ibesha. Ubu jewe ikirere kiri muri gravity ni kirere c'impore. Ikirere c'impore ni kuvuga ngo nabwiye abantu ndababwira nti mu mwaka w'impore nta muntu agorana. Ntongore naje sinzoko mu mpore uragorana. Genda ubaze Yowabu, genda mubaze Yowabu yagiye kuvisha amaraso mu gihe c'impore. Mu mpore ntibagorana. Kuko iyo agoranye mutamagera mu busaza agasiga abwiye umuhungu wiwe ati wowe ufise ubwenge ntazogucike Yowabu. Yaragoranye mu mpore. Jewe sinamwishuye kuko nari mfise impore. Mu mpore ntitwishura muga turabika abatugoye. Uraba wumva muze. Bwana sifiwe sana. Umvere ndababwirire ikintu kuko ngiye guheza numva ibintu. Reka mbabwire ikintu. Ubutore Imana itanga ni ubutore buturonkesha, si ubutore buduha. Ubutore butuma bikunda. Imana ntiguha ubutunzi, iguha strategy nge n'uburonga. Itanga maide, itanga ubutunzi bw'Imana iguha na ma opportunity. Nta muntu yanyumvise ni wakire muri umwaka wa 2020 akira ubutore bukuronkesha kwagurirwa, akira ubutore buguhesha Rehoboth mu rugo rwawe, Rehoboth mu kazi kawe, Rehoboth mu bana bawe, Rehoboth mu ishengero rya Oasis. Imana itanga strategy, itanga uburyo, itanga karyo, itanga connection, itanga kibari, itanga favor, ituma uvuze harenganya abandi nka 10 bavuze ivyawe vyemegwa kandi hari abandi bankiwe. Itanga Oasis we uyu mwaka Imana ihaye akaryo. Akira karyo mu izina rya Yesu, akira karyo mu izina rya Yesu. Muri ko muranyumva Imana itanga karyo, itanga ubutore. Bibiri iravuga ngo kuko uwumbonye wese ababonye ubugingo hamazohabwa gutoneshwa n'uhoraho. Hatangurana imigenderanire, hatangurana ubucuti, gusabana na papa kutarimwe uburyarya, kutarimwe amabipe. Ko dusigaye dufise ubuzima bwo kubana n'Imana bwo kubipa Imana. Nabwishengero naribwira nti ndabahaye impemu ya Zekariya umugabo wa Elizabeth. Zekariya ngo yagiye kwinjira ahera ugihe cyo kwishugwa agiye kuronka Yohana. Bibiri tubwira ngo yinjiyeyo ngo abantu bamurorereye agiye gushikanira ibimasi vyabo ngo batangazwa n'ukuntu atevyeyo. Uyu mwaka ni umwaka wo gutebana n'Imana, si umwaka wo kubipa Imana. Injira ahera utebeyo, fata umwanya wo gusenga utebeyo. Abantu batangazwa n'ingano usigaye utebana n'Imana. Ibintu nibishobora guhinduka. Abantu baririmba ngo mbe Imana, ngo Imana, ngo muri ko mutakaza umwanya, n'abandi bakabivuga ngo abantu baguma barondera Imana, baguma bagira gutya. Nivyo hari abantu babitakariramo. Nico gitwa Bibiri tubwira ngo uko gusenga mukube mu maso. Mu bisanzwe gusenga ntabwo kwari gukwiriye kubamwe amaso. Mugabo Paulo yarazi cyari karavuga kuko mu masengesho benshi baravangirwa.
abantu baguma bashaka kuza mu nzu y'Imana nibo bacakenera ngo bafise amavuta nabone ngo bafise umuhamagaro cyo kurondera ifaranga. Hano barakwiye. Ndabirukanye mu izina rya Diodone. Barakwiye abakozi b'Imana, mwebwe genda muzana amafaranga twubake. Abantu bose ngo nanje papa ngo daddy ngo yambwiye ngo rich ngo nari ku musozi ngo nari prayer mountain ngo reka genda urondera amafaranga. Ufise diplome wararondeye akazi biranka kreya kiwawe. Ikindi naco mwabanyabujumbura mwe mureke gusuzugura akazi. Agasuzuguro n'amafiteri prestige ziratwisha abanyabujumbura. Umuntu arahomba ntiyemere emere uduza amaboko. Umuntu birananirana haguma abwira ati ndacahari. Vyaranse genda kurugeza ugezeko. Umuntu aguma apanga inzu ataco yinjiza. Apanze inzu y'amafaranga menshi mugabo ataca kicinjiza. Genda muntoya nta kibazo. Kubera iki mutemera isoni z'umusaraba? Umuntu aguma vyimba urabona nari mu nzu ya 4 chambre nkasubira mu ya 2 chambre none ugire gute? Batagufunga. Batagufunga. Emera ibintu ntivyama bigenda bihindagurika ariko Kristo ntahinduka. Subira umwegere, subira ubembereze. Biranashoboka ko ishobora kumera nk'ishizeho shite gato kugira ngo ikwiyegereze kuko benshi muraborezwa n'umugisha. Mwiriwe. Turacakundana. Ntimuje kuramutsa pastor uyu munsi. Harabanza ngo papa ngo nukuri ngo ujya muntu ngo yaduhezagiye ngo ariko iyo ari kuyizana iki wogumanye ko nabahezagiye. Iyo ari kije kuroga tari kuzura muraba ngo afise menshi. Yesu nashima. Yesu ubwiwe yaravuze ngo umviriza ikintu mumviriza ngira ndababwire revelation ikomeye cyane. Umviriza ihishurirwa ahantu abantu ntibaratahura igituma Yesu yavuze ngo musabe muzohabwa. Mwisanga iryo jambo ririhagije kuba yarahejeje kutubwira gusaba etama tugahabwa. Hakenewe iki? Agakwabo murondere muzoronka. Kubera iki yongeye ku cya kabiri? Ageze nga agakwabo hama mudodore hama mwugururikwe. Kubera iki izo etape zitatu zose? Iya mbere ntiyari ikwiye? Ijambo ry'Imana riravuga ngo guhishurirwa amajambo yawe niko Dawidi yavuze. Kuzana umuco, kugahereza abatunga ubwenge, kagahereza abantu imbura bwenge, abantu bijuju nk'abatwebwe amashuri atariyo tukagira ubwenge. Guhishurirwa ijambo ry'Imana kuzana ubwenge. Cyo gituma Imana yavuze ngo nimwabura ubwenge nzobata. Iyo ubuze ubwenge Imana iraguta. Nyumviriza reba kunzi banje. Yesu yavuze ngo ni waramuka usavye muzohabwa. Ntabwo muhabwa muramutse musavye muzo. Urazi amajambo gituma Yesu yavuze gutya yari karashaka kuduca intege abantu bama mu cumba cyo gusaba. Yarabizi neza ko abarokore ba kino gihe bakunda gusaba. Turi mu cumba, Mungu nitembereye, Mungu nipe. Uwundi nawe ati Mungu nisaidie muke nafika wakati wa kuoa. Ati wabonye kongira ndongore. Tino kuri nzanira umwamikazi wanje cyangwa umutware wanje. Umutware yaza gutyo uvuye masengesho ngo yasiwe. None wasavye iki? Ngo nkeneye muremure wakazuru gasoga yapana nk'uruzuru rwa pastor. Turasenga twavayo twasaba twavayo yazana. Reka remba abwira ico Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo musabe muzohabwa. Umuntu asaba arangwa n'ibintu bibiri canke bitatu. Reka mvuge bibiri gusa. Gusaba mu bisanzwe nagakengekwe ukwiye kubimenya. Kugumusaba nagakengekwe
ariko n'ijambo riravuga ngo ukuboko gutanga kwama kuri hejuru y'ugusabiriza. Umuntu aguma guha arakudomina. Umuntu aguma guha akwibagiza ko nawe hariho umugambi udasanzwe gutangura ivy'iwawe. Cyo gituma uzosanga hari abantu bakoreye abantu imyaka myinshi, mugabo ugasanga abo bariko barakorera barateye imbere cyane, uri karatuma atera imbere we waracari hasi. Iki nicyo cyatumye Yakobo inyuma y'imyaka 20 abwira Labani ati ngomba kuronderera umuryango wanje. Kubera iki? Yabona umutima wa Labani ari umutima wo kwamana ukuboko kuri hejuru ya Yakobo. Amaze kugira umutima wa revolt, nico gihe Imana yamuhaye strategy y'ingene ivya Labani vyohinduka ivyiwe. Iyo hatarabaho revolt, iyo hatarabaho kuvuga ati harageze ko nanje ndonderera ivyanje, Imana ntishaka kuguhereza strategy. Ndumvikana? Nyumviriza rero. Ahantu ushaka kuvuga naho rero ugusaba siko hari igihe cyo gusaba. Mugabo umaze kubona utebeye mu cyumba cyo gusaba dahabwa, Yesu yacyashiraho akandi karyo, rondera. Rondera. Faya muri cyo cyumba cyo gumusaba, saba. Nta manu igihari. Manu cyari gihe cya Mose kuko ntambabura Imana ari kubabwira ngo batse bari mu rugendo. Uravyumva? Imana yategezwa gutekera mu ijuru kubera yari ibizi ko bari mu rugendo. Bwira mugenza we, none twa turi mu rugendo nta mazu turimo, bamwe bari mu Kinindo, Kinanira, Mutanga. Rondera, nta manu yo gukoroka ihari. Mwiriwe barankubita, papa uranshigikiye wewe wenye, mukamushigikiye na mama. Cyambandanye murashigikiye. Ntugu musaba, rondera, kuko urondera nahabwa araronka. Usaba baramuha, urondeye mwenye natafuta ni lazima afanye nini? Apate. Sasa unapopata ahantu hose udodora barugurura wararonse. Oya turabizinanyemo. Ivyo nubwo toja muri Bibiliya turabizinanyemo. Hari umuntu aza kudodora muhira, hakaba hamwe ubucuti nyene ukavuga ati kabene data cawe timubwira aza kaza. Ubonye kabiri gatatu atangura kubaza ati kanaka ni hari, akaba yabwiye muzamu ati ubu ntihagasubire kwinjira umuntu utarinze kuza kumbwira uwo ari we. Umuzamu yaza kuvuga izina ati ni Jamari. Bosa akaca mubwira ngo mubwire ko tudahari. Mwavyumvise? Mubwire ko tudahari. Muranyumva icyo ariko ndabwira? Mubwire ko tudahari. Kubera iki? Kubera barazi kutararonka. Mwanyumvise ikintu ndiko ndavuga? Barabizi kutararonka. Yesu rero ni iyi message yari karabwira twebwe abizera. Yari karavuga ati ntukazurateba cyane mu gusaba. Ubonye ugumusaba ntibaguhe, tafuta. Kwa sababu atafutae ni lazima afanye nini? Apate. Unapopata bisha sasa. Uriko nyiganza urufunguruzo. Zamaza kumubwira ati sindamuzi zina mugabo aparikinze imodoka. Genda kugurura, sinakubwiye abafise imodoka. Wavyumvise? Ni muronke mu izina ryande rya Yesu. Nico Bibiliya ivuga ngo iki? Tugaruke mu isi impemu naho. Wumva ico data bivugako. Twasomye mu gice cya 25 ku murongo wa 2. Ni naho ngiye gusozerera. Ngomba ndangiriza. Twasomye ijambo rivuga ngo
imana guhisha ikintu nicyo cyubahiro cyayo. Abantu rero bazi yuko imana icubahiro cyayo ari ukwitwa imana, mwaribeshe cyane. Icubahiro si imana, si ukuvuga ngo nguri imana mana, nguri kamara amagambo, nguri igikomangoma, nguri urutare, nguri igitandara kiruta ibindi bitandara. Si cyo cubahiro cyayo. Ibyo byose iyo tubivuga iguma ivuga ngo ndabizi nta gishasha umugiyemo niko ndi. Icubahiro cy'Imana ngiki ni ukukunyegeza umugisha wawe. Mbega tunyegeza ivyayo kubera iki? Abitunyegeza kugira ngo turondere, kuko icubahiro cy'umwami ni ukudekuvura. Abanebwe rero murataha nkarazaro ndabarahiye. Ngiki abarokore ntibakeneye kurondera. Diplome yanje vrema harya hantu ntaho nushobora. Izo nzaro gumuhuha wasize bagusororeye. Iyo mishatsi wagize yo amafyeri yose ugumagira guryanye bagutije akanoti. Kurondera, iyo turonde abami iyo barondeye baca baronka icubahiro kaca kiyabaho. Icubahiro cya so wawe nuko kunyegeza. Iyo yakunyegeje niho yivuga petit tafuta njo heshima ya Mungu kuguficha kukunyegeza. Kubera iki? Bibiliya iravuga mu migani, ibi bintu nabivuze ari byinshi kweli. Mu migani haravuga ngo niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora, nkurikirana, niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora, bene uwo ntabwo azokorera abanyarucari kirasira. Bene uyo akorera abami, akorera urwego. Niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora, ntashobora gukorera abanyarucari. Ibi rero tuvuze abanyarucari, tuvuze abakene. Ubunye hari umuntu yarakaye ngaha, ndabira umuntu asa nk'uwari indimu, umubaza ati habaye iki? Hari umuntu yamaze kurakara, nayo kurya ntayo ngira. Tejya ubwira ibyo mwijuru, ibyo mwijuru urabizi. Rega tumaze tugwane n'ivyo ngaha beneda. Ibyo mwijuru mwe murabiretse. Agenda y'Imana iratandukanye na zijya zimanitse mu nzu yayo. Umunsi umwe n'imyaka 1000 imbere y'Imana. Urumva iyo agenda? Ivyo bintu mugwa mwivuye ngo araje, ako nagahinda ko kubura ntaraza. Umuntu wese atararonka yifuza kuja mu ijuru. Mwiriwe Yesu nashimwe. Ako nagahinda ufise nawe ariko abwira Yesu ati Yesu watubwiye ko tuzoganza mu isi. Ivuga ziratandukanye. Yesu nashimwe. Ugenda mu rubanza ukibuka umwana wawe akiri muri maternelle, wagenda mu rubanza rw'umugenzi wawe akavuga ijambo ariko ashingira umukobwa wiwe, ukitegereza uwi wawe akiri muri maternelle, ukabwira Yesu ati uratevye. Tiyiga heza ngomba kumurera naje nzomushingira. Udafise nawe ni ivyumba vy'amasengesho. Ti iraje ndakubonye mu isanduku mbonye yo gute yijemo wewe wenyene. We ntavyo muzi. Ntavyo muzi we murabo muri Oasis. Murabo ngaha murabazungusha. Twe twabaye mu vyumba by'amasengesho ni mutubaze. Ivyumba bya hahantu ntarinze kuvuga. Nta bindi yakubwiye. Uzumva ngo uwo ni profete mukuru w'icumba cy'amasengesho. Ngo ni muhore mwese.
ngo Imana imbwiye ngo munuka amazira ntoke mwese ivyo ntuzovyumva ikiriri ivyo bifise aho bivugirwa mera Yesu icubahiro bariko baranyumva Yesu nashimwe mwe ntabyo muzi mwe muri generation wifi twe tugeze aho tugeze urugendo si rutoye maze imyaka 18 mu nzira y'urugendo maze kubona ibintu byinshi aho rero aho hose narahigishije nkabona ivyaho ndahava ntangura kwigisha kumutanga na Kinindo za Kiriri tubigisha bari kuranwa kafe ababizi mumfashe kugira batumvira ko ndiko ndabesha kafe udutumbura ntubizi aho ni Kiriri serire zikiriri izahandi ndakubonye imbonoka yawe igikubita hasi ndakubonye upfa mbonye umurambo mbonye ikiriyo nta bindi ashobora kukubwira kuko ibogaboga mu mutima anniversaire nziza wazisi Imana ihabwa icubahiro yarahabaye Yesu nashimwe cyane mutegerezwa kuroranirwa Bibiliya iravuga ngo umukene nabo bavukana baramwanka bwira mugenzi ati ndabwanse bwira gutya ati wamukoze buragahura na bushoro buragakubitwana gahure na tsunami ubukene buragatsindwa buvume mu izina rya Yesu ni bubi cyane bukwima ijambo aho wari ukwiye kurigira uyafise ukazumva aravuga ngo nimurorere ngo turabarorereye ukavuga ati haje delegation kumbe n'umuntu umwe ngo turabarorereye ngo murorere ngo hari abatarashika aho bavuza umutwe umwe wonyene hama yashika ukazumva ngo sawa dutangure ngo babantu bashitse kandi ari umuntu umwe kubera afise ibindi byose bihora agashibira ngaho baguha bati nta jambo muvise nubwo muvukana uvise ifaranga ni wafise ijambo mukwiye kuronka reka mbasozere kuri ijambo ntangija reka ndabasozerera mwahezagiwe nivyo mwahezagiwe raba igice ca 5 igice Apocalypse aho hantu gusa muhumvirize kugira ngo mudatana confusion twaragiye twigisha seminari ingene umuntu ashobora gutera imbere kwagukigwa warangiza kwigisha umuntu ahagusanga uhejeje kwigisha ahagufatira nko akagugumbira Imana ikwiye kutubabarira cyane uburyarya akugumbira amanza kuyamara kugumbira aca kubwira ngo watwigishije neza ngo mugabo ngo urafise ahantu wihenze cyane taho turi kurigisha ntuzosure kwigisha ngo abakene zubareka uko abakene Imana irabakunda cyane tambwira ntego mugasinigeze mvuga kwibanga aca ndamwishura nkamubwira ntarikorera abakene hamwe n'ivyo hari ibintu ntanavuze unteko kukubwira wowe wenyene umukene arariska kutaja mu ijuru ibi tubivuze muca mwiyumvira ngo tuko ndiko ndagufasha ubuvemo kandi ubukene ntibusengerwa nibwo bubi bwabo nubwo wosenga gute iyo abo ubukene bukugwaho n'amasengesho kontina ya Afrika niyo yobaye ya mbere rutura ni twama mu misozi ya Kanyarire imisozi y'imiriro imisozi ngo duhurireyo iyo twarayisenze imisozi ya duhurireyo icamazi izo tugasengera mu mazi aho hose twikura ko bikanka iyo abagusenga ariko gutumba tuva mu bukene ndabarahiye ababarabu nta mafaranga baba bafise abazungu nta magorofa baba bafise ibintu ariko ntibasenga kubera iki nabakozi umuzungu musanze muri entreprise yiwe ushobora kumwibesha ukimvira ko ari we mukozi akora kurusha abo yangajije umunyafrika nawe ashira intebe ziteye ubwoba muri biro na salon ministre nuwo kwicara akamuzanira raporo ntamenya nibiriko birakorwa. Tuzotera imbere gute?
ntibishoboka. Mwahageze ku 10 ntange miko. Urabona? Mwahageze. Umvira ijambo gira mu gihugu. Va mu izina rya Rehoboth iri mugenda ahiyaguye. Imana yabakuye muri Sitina. Imana yabakuye muri Eseki. Uravyumva? Imana yabakuye mu buzima bwo gutongana, bwo gutatirwa. Papa, Imana yabarenganishije aho hantu. Imana yabashize muri Rehoboth. Rehoboth ni kugasara. Rehoboth ni kugwira. Isaka yaciye profetiza amaze kubona atantambara zihari muri Rehoboth. Yaciye abwira abakozi bose. Arababwira ati ubu rero tuguye kugwira muri iki gisagara. Saha gusa hariho n'ibindi. Isaka yari umupatro ku buryo igihugu kimwirukana. Umuvyeyi wanyu arahagara ngaka akababwira ngo ni kweri ibi vya covid naho ubundi mu kwezi ndashobora kuvoyaza 2-3. Abakene nga bacha ubwo nyene bacha bashiraho bira bagacashiraho zenda ati ya yandi twatanga kwa Mungu ya yari ya yandi yagize ati narijya koti nirishasha twaribonye atara yageshejara kandi abavuga ntibanayatanga nibo bagumu ba mbere utanga ntanavuga. Duvise abantu bicaye hari inyuma badakeneye n'ivyubahiro batanga amamiliyoni wa unda sohora 10,000 akagirisha inama ati kigega cy'ishengero kiraremvye ati Yesu nashimwe cyane. Nivyo bintu abafata ingendo aya mavuta mutegeza kuyakira. Ukavuga ubunye yaba ari umuntu ashonje muba muhwereye ngaha. Iyo mwamusanze ashonje muba mumerewe nabi ariko mwasanze Yesu yamaze kumwubaka. Ndabiza hageze uyu munsi murafisemo uruhare ariko si runini gose rurengeje kuko abahereza Imana irafise uburyo bitwararika. Twimburira henshi kugira umupasiteri ari VIP yama mu ndege afise imodoka agendera muri Range Rover uca utangura kubwira amabisi kugomba kuyasezera. Nta muntu yanyumvise uca uduza ukwizera ugatangura kuvuga ati ubu rero nzoza ndafata taxi. Uko niko bigobotora ubukene kandi ukaba determine kuco wemeye. Apana zazindi ugenda urasugumana mubaza kubona izi bisi zacu zigenda ziratamba bise mapina ameze gutya. Imana nama n'abasengezi bashikana amahoro. Ibi rero iyo tubivuza abazigenderamwe ngo pasiteri ngo arishima ngo twamara twabivuze ubwo n'ubukene. Duza ukwizera. Duza ukwizera. Duza ukwizera. Je mu 2008 nasezeye bisi. Nyenye ndemvye cyane. Sezera bisi. Mfata umwanzuro ko nzoza ndafata taxi. Mvuye mu Nyakabiga ngiye mu Bwiza nzofata taxi. Urugezo mpagazemo Yesu acara rukorera kuko Kristo Bibiliya avuga ngo ni wugara turugara ni wugura turugurura si ijuru ritangura ni wewe wipositiona hama ijuru rigasutena. Mbwira ndababwire campagara kuri ico kintu ndayabuza ya taxi nagenda n'amaguru cyarazira kikazirizwa ko subira muri bisi ndayabuze kandi nayabuze gake kabaho. Nduza ukwizera ndavuga nti vya taxi navyo ndayivuyemo Mana nyugurura imoto canonka urudandazo rwa butoyi rurateye imbere kamoto ugenda umenga uricaye aho nari natangiye gufiansa shera rambwira yiga kuri university ati sinzokajako ndavuga nti aho nari ndamubwiye ati sheri urabona ko bitangiye gucamwe reka nze ndagutwara kwishura toya mu nyuma Imana igendera duga inkura ku mapina 2 izanane. Kwizera niko kwatumye ukwizera niko kwatumye ukwizera niko kwatumye ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibisoba kandi bitabonwa. Uko kwizera niko kubitumenyesha yuko ari ivyo kuri icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Yesu mu gutabara umuntu wayo ntiyamubwira ngo wasenze yaramubaza ngo urizeye akamubwira ati ndizeye akacamubwira ati genda ukwizera kwawe uko nyene ukwizere bikubere
Ego. aho Yesu bamuhereza bamuhiki raba ku 10 manuka gatoye ku murongo w'10 10 hamanuka 10 yumviriza ukabahindura ubwami aho nyene vuga cyane ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mw'isi mw'isi. Bene data mukwiye gusobanukirwa ikintu. Yesu yaratubwiye ngo nimwasenga musenge mutya data uri mwijuru izina ryawe ryubaha ubwami bwawe buze reka kubujamwe buriko buraza ngwino haleluya ntako bumvise ntacyo papa araburungika bo bakenera kubujamo kandi ibi bintu mugwa muba ngo Yesu umuririmba ngo naze acaza yuko umubwiye ati ngwino ntibigikenewe turi kumwe nawe yicari iburyo bwa data we yagusize ngaha mwisi kugira ngo uganze yakuvuga umubwira ngo subira umanuke yarahejeje ahasigaye gendera ico yakoze turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu turemegwa imirimo myiza bene data turemegwa imirimo myiza iyi Imana yateguye kuva kera hose kugira ngo je nawe tugire gute tuyicaremwo tuyigenderemwo ubwami bwiwe buraza bukaganza. Turacyakeneye abantu benshi bahinduka. Turacyakeneye tuguma tubwira abantu ngo tuje mu isoko ngo kubera ko tudasanga abantu muri biro ukambara costume ukamusangayo hamuka mubwira ko ukunda Yesu aca kumviriza mu isoko ugomba kubwira mu isoko reka bambara ibikwembe ariko aracanganya akazi genda usange bajya abagabo b'ingare ubutunzi nkeneye hano mwumva ko Yesu tutegeza kumuha ubutunzi soma ntange mikuzo ukabahindura ubwami bw'Imana yacu ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mw'isi. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na vya binyabugingo n'ababakuru bavuga n'ijwi rirenga bati umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha ubutunzi n'ubutunzi ubwenge ubushobozi icubahiro guhimbazwa. bavyumvise Kristo akeneye gufasha abantu mu Kamenge tukeneye kugera ku rugezo rwaho mvuga nti papa avuga ati nkeneye 100 miliyoni tujya dukora igikorano tukareka vya fundraising byo guteranya umwe agahaguruka ati yatanzwe papa Kristo akwiye guhabwa ubutunzi